ijambo ryo kubaremesha ndabaremesha kuko by'ukuri abantu b'Imana ni igihe cyo kurema kuko biraboneka neza yuko ibyo turimo ari integuro y'Imana, ni integuro y'Imana kuko biraboneka mbere genda bifate nk'uko ari nk'igitangaza niyumviriye y'Uburundi bubu iyo twavuye tuzi umutima abarundi twari dufise uno munsi tugashikirwa n'ibi bintu hanyuma igihugu kikaba gitekanye abarundi bakaba batekanye hose ukabona yuko turi koko abana bagize umuryango uwabonye kahise k'Uburundi ibi bitavyo kubu nicyo gituma igihe cyo kurema tureme kuko umuvyeyi wacu ntiyadusize turi intama biraboneka yuko tubona ko tutari intano biraboneka yuko koko turi umuryango urimo abana bakuze abana bazi ikibi n'iciza abana babona iyo babandanya baja kanatsinda wenyene yaratwirereye araturera adushira mu mutima w'ubuntu kare twari mu mutima w'ubukoko aradushira mu mutima wo gukunda Imana kugira ngo tubone ubuntu tugire urukundo rw'Imana wenyene rero yarose umwanya wo kudukuza aradukuza mu ijambo ry'Imana aradukuza mu bwenge aradukuza mu buntu yarose rero umwanya wo kutugira abantu mu gihugu rero ubumwe wese muri iki gihe turimo namenye yuko turi ku mbuga y'Imana kugira areme Imana iri kumwe natwe kuko yaratwigishije guhamagara Imana iraza mu Burundi ubu rero turi mu rugo rw'Imana n'Imana igwicungiye igihe twari twitangura kubona umutima mweranda akatuzamo twavuga tuti Imana twihaye ikibanza ca mbere ico gihe twari bwabone mugabo tumaze kugira iryo sezerano twese twarabonye kandi Imana yaciye yizira igituma ndabwira nti uno munsi ntimwihebure nuko jewe nk'uwo twagendanye tugashika ikibanza ca mbere Imana tukavuga tuti ubu Imana niyo tuzigenza mu byo dukora byose twari kumwe ndicabona uno munsi ndazi aho tugeze ndashobora kuvuga nti wewe uwo munsi Imana yaciye itangura urugendo yonyene bari mu gwigirira iradushira imbere ubuturongora ari mu muvyeyi wacu iramushira imbere kugira ngo Uburundi bukire biboneka neza uno munsi ko Imana yavuze iti wowe uzofata uru rugendo ugire ibi ugire n'ibi hanyuma ubihejeje uzoheza wewe ucutaha uzosiga kandi n'usigara abikora aha niko bakatekeranya je ndashobora kwemeza yuko byose byabaye n'ubugombe bw'Imana yarabiteguye yonyene yavuga iti urugendo ruraheze nimwaba mubibona neza n'utahorabona nabone kuko yararose umwanya wenyene wo kudusezera ivyo bintu ntaho vyari bigere biba abarundi barabona yuko atabasize bari imfuvyi arabashikiriza abarongozi bashasha ati ngaba arabaremesha
arabasaba abarundi kwizera abarongozi bashasha batowe kugira ngo bagume baremye ko turaba mu mana tugume twibuka na Yesu mu kuva ku isi yarabona yuko bazosigara mu kajembegete. Ubwa mbere aratora umukuru w'abatumwa bari kumwe, aratora Petero ati wewe ndagira intama zanje. Yaravuga akavuga mu migani gushika batakumubaza bati mbega none ugira uje. Muribuka ko ari n'abamubajije ngo none ubundi mugira ubogore ingoma ya sokuru Ibrahimu. Ntavyo bamenya, natwebwe niko vyabaye. Atubwira mugabo ntavyo twamenya. Ariko igikuru tuguma twibuka nuko ntiyahengesha kuremesha abarundi ababwira ati ntaco turi Imana itatugize, ntaco dufise Imana itaduhaye. Tuvuga twese turabe Imana. Yesu nawe nyene igihe yariko arategura kugenda yavuze ati sindabasize mwenyene, nzobarungikira umuhoza mutima mweranda. Natwebwe muri iki gihe niwe ariko aratuma tuguma turemye. Iyo tutahamagara Imana umwe wese ari mu kajembege kavuga ati tuva he tujahe. Nico gituma ibi ndababwira yuko ivyo turimo n'ubugombe bw'Imana. Ari ubugombe bw'Imana rero ntidushobora kubiharira, kuko dusomye no mw'ijambo ry'Imana muribuka Paul ariko arabwira Abanyaroma ati nta n'umwe muri twebwe ariko kubwiwe, kandi nta n'umwe apfa kubwiwe. Turiho tubaho kubw'umukama, niyo dupfuye dupfa kubw'umukama. Tubaho rero canke dupfa tuguma turabumukama. Murumva yuko uno munsi ari uwapfuye ari uwuriho, twese turabo umukama. Kubera we tuguma turi kumwe. Aha twebwe tubona dufise amaganya kubw'umubiri, ariko ni igihe cyo gusenga cyane kugira ngo ntitugwe mu nyoshani. Uno munsi turi kumwe n'umuvyeyi wacu kubw'Imana. Imana idufata kuko ni Imana y'abariho, ni Imana y'abayitavye. Jewe ndareba cyane ko turi kumwe, kuko muribuka tuze turafatira ku bimenyetso bimwe bimwe. Yesu igihe yajana na Yohana na Petero gusenga ku musozi, murazi ko Musa na Eliya bamwiyeretse barababona. Murumva ko Musa ari mw'ijuru kandi Imana iramutuma. Natwe Musa wacu murazi ibyiza yakoze, umuvyeyi wacu ku vyiza yakoreye i Burundi, akadushira mu Mana, akatwigisha Imana, aho Imana izi Burundi. Uno munsi bari kumwe, ejo muzobona ari we Imana ituma kuza kuturemesha. Nico gituma ntihagire umuntu amukurikiza amarira, ntihagire umuntu amukurikiza amajambo mabi. Iki gihe nababwiye ni igihe c'amageragezwa, ni igihe c'ibigeragezo, kubera Setani ibona imitima yoroshe itangura kwikoreramo. Nihajya mwumva amajambo menshi kugira ngo akunde ayo majambo adutunduze, duhave duta Imana tuje muri Setani. Umuntu wese mwumva ariko avuga amajambo mabi, mumenye yuko n'ushaka ko dutirimuka tuve muri cya kibuga c'Imana tuje mu nzira ya Setani. Aho iki gihe niho Setani ikora cyane, kuko irarondera ingene kocanamo. Erega muramenya yuko Imana iyo tutayihamagara ntituragira n'umutima wo gukunda nawe ubuntu. Mugabo mumenye ko Setani ikorera mu bantu nk'uko n'Imana ikorera mu bantu.
ahari shetani ahari imana na shetani ntikikorera. Icyo gituma hariho abantu bagenzwa na shetani uno munsi bashaka yuko ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store, rondera mu kwandika ijambo Buja Chat, telecharge Buja Chat, hitamwo ururimi rukorohera gukoresha, Ikirundi, Igiswahili n'Icongereza. Mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa kode ituma uronka uburenganzira bwo gukoresha Buja Chat, canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni ku buntu. Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye, bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, amafoto n'amavideo, uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Buja Chat iduhuza twese. subiranamo avuga ati mbega ntibosubiranamo kumenga ibihe byari bigeze mugabo ndababwire musenge cyane kugira ngo tubaneshe. Umuntu wese mwumva ariko avuga nabi cyamubwira muti wese kandi yakufashe kugusengera, ntimumwishure ngo muje mu rugendo rwiwe, kuko iyo shetani yobakweza mukaja ku kibuga cyayo, kandi mugiye ku kibuga cyayo kugira ngo kiveko byo bagora. Uwo mwumva wese ariko azana ikintu gishobora gutuma ducanamo, ni muce uvuga muti va hampande wa shetani we wowe wo gusengera. Mugabo ugatangura kumwishura birabagora. Musengere muri ibihe turi n'ibihe byo gusenga cyane. Twebwe rero yego nibyo umuntu ashobora kuvuga ati none ko Imana turi kumwe, Imana yadutungiye umubyeyi akaturongora akatujyana, none ko Imana yabyemeye aho naho nyene nakandi baremeshe abavuga ati ko Imana yabyemeye, kugira ngo umuntu areme nabanze yumviye mw'ijambo ry'Imana harongera akatubwira mu Maroma ati mbega none icabumbwe cobwira umubumvyi ngo kwa mbumvyi uko haruharira n'umuha. Aho tuzumve yuko Imana aha ni mu murima wayo, aha ku isi ni mu muzabibu w'Imana. Dutegerezwa kumenya yuko twebwe turi igiterwa. Muri Bukarangezo abonye abashaka kwiga ijambo ry'Imana ari benshi cyane, mugabo abigisha ari bake bavuga ati ivyimurwa ni vyinshi mugabo abakozi ni bake. Vyerekana ko twebwe turi ivyimurwa. None mwebwe iwanyu ko murima mugatera mukimbura mugasoroma, ibiterwa birigira bivuga ngo mbere ko tusoroma. None ni kubera iki twebwe dushaka kubwira nyene umurima ko adakwiye gusoroma mu murima wiwe? Ahubwo icyo twokwitegura nuko muri uwo murima ko imbuto nziza kugira anje gusoroma ntube igikumbi. Iki ni igihe cyo kwigishanya, ntitube ibikumbi, tube abantu beza. Ahandi hoho nyene umurima asoromera ahashakira. Tugume turende uko ibi byose ntaho byari bwashike mu Burundi, aho twese dukurira hamwe turi amadini yose tukumva ko turi mu Mana. Ibi nivyo rero bituremesha tugume tuvuga tuti Imana niyo ikora ivyo ishaka. Irajya bisigiye n'ibinini cyane bituremesha kandi turigendeye nta kimwe kizoba. Ubwa mbere murazi yuko abarundi twari turimye mu rwango, twarankana, ariko aratugarukana umutima w'urukundo. Twaranze igihugu cyacu, aratugarukana umutima w'urukundo igihugu cyacu. Ntimuze mutangare n'ubundi mwumva bavuma igihugu cyacu kandi abarundi. Ni bimwe nababwira, shetani
igenderaho Imana iri nabo nyene bazokira kubandanya kubasengera mugabo uba Abarundi sinzi barakunda igihugu cyawe ikimenyamenya murabona ibihe turimo mukabona yuko tuguma twibereye mu mahoro aha akayaga mubona ntimugende n'akayaga k'abana b'abantu n'akayaga k'Imana kuko ubu niyo yonyene iriko iratugaba twese niyo turemesha kandi yiba shetani ahatwatiro turajyana nico gituma mutereza gutegera ko turi mu Mana kuko yiba shetani aha twese turatiro turajyana umwavuga ngo mbega nje ngiri iki mugabo kubera akayaga k'Imana twese turabona iyo tuja ivyo niwe yabiduhaye ni ntoranwa yiwe kera nabona amatora ntari umuriro camuraba tuva mu matora hanyuma n'umuvyeyi yaratungiye ubumwe agashashenge tugaca dusigara dutekereje tukabona yuko koko yadusigaranye kizigenza ntituri imfuvyi nabibabwiye kuko vyose yasize abitubwiye abari bari Gitega barabizi Igitega mbere no kuva kuri uwo munsi yadusenze nta muntu yohari amajambo yavuze nimusubire muyumvire gushikaho anavuga ati aha turabizi nuko yarahejeje kuvuga ati jewe ndahejeje nimwamwibuka rero akajambo yavuze ngo mambo kwinshi murasaba Imana muze tuze turaheza gutyo mu mutima mwiza dusiga abana tubatunganije neza bagasigara mu mwumvikano uno munsi rero twebwe no kuremeshanya cyane cyane tuba tuti ntiduhave turenga kw'iragi yaduhaye nivyo kubaka ntibubaka ku munsi umwe tuzoguma twubaka haratanguye Musa arubaka asiga Yosuwa aragenda Yosuwa nawe gutyo biragenda kandi hamwe barabahandi bakavyuka ariko twebwe dusaba Imana tuze tugume ijambo ry'Imana genda baremesha n'ababwira nti ndajewe ari jewe yarose umwanya wo kusezera jenyine kwiya dusezeye n'umuryango araduhamagara ati nimuze ndabahezagire turajana umupfasoni wanjye turajana araduherezagira aravuga ati asaba Imana tuko turasenga ati izi nguvu zari zindimo n'izibajemo nabo izi zari mu muryango wacu n'izibajemo ababibonye bari bahibuye barabibonye yambwira ati nimuduge kuko tugira dutangure kampani tuzi ko tuzosubira kubona kandi yavuze uko nyene duhejeje gusenga ngo kandi aha buri tuzosubira nanje kugira nama nivugira Imana niyo nkuru nivugira gutyo Imana niyo nkuru mugubu niho menya ko yavuga ati na famille presidentielle na famille yiwanje aha turahejeje turi kumwe twese yarose umwanya jewe nababwira yuko yarose umwanya turayaga n'ingene igihugu twoyitunganya ku ntambwe tugezeko nta kintu novuga ngo ndafise ico narizigaje kumubaza vyose ndagize mu manote kuko ivyo nari kumubaza vyose narose umwanya twagize amasirase menshi cane menshi kandi rero umuntu yokwibwira ngo burya ngo harega akantu kazava kamusobagira gute n'ijambo ry'Imana nteke yavuze ati wewe uzungu umugendera kuri yarantekereye vuga ati uzungu umugendera kuri iyi wamenga nyene tuzosubira kubona igihe tuzoba bitanga ubundi butegetsi mumva ndafise ivyo ngendera ko yambwira ati aha ngo hari ngaha aha twakosora muribuka n'ivyo yaguma avuga ati ndazi ko hari ingorane zishaka kumuraga ingorane hari izazosanga narahejeje agashiraho umugwi urereka ibibi biriko bikorwa ubu aba mu ntwaro kugira ngo koko hatangwe uburongozi bushasha budagiye ku musenyi muri ku mushinge murabona iyo komisiyo ntayo yahora ashyiraho ngo manda ziraheze ndetse nibaza ko nta bindi bihugu bizishyiraho mugabo bagashiraho bati turashyizeho umugwi w'inderezi kandi aba bantu bose bazokonona muri iki gihe bazohanwa hari abituraze nicyo gituma ntagira abantu bibaza ngo sihari nihari
abarundi rero twese nitureme tugumye iragi ryiwe igiragi ry'urukundo gukundana abarundi twese dukundane tubone yuko twese tugize umuryango w'abavukanyi abaduteranya umwe ruti wewe turanzuye shetani irondera abacanamo igihugu tugikunde ntihagire umuntu n'umwe avuga ngo rero ngo murabona reka ducira umugani ati ibihengeri mu ruhongore bitera impyisi amero ubu hariho abaca bagira amero ati seromoma agira ndabwire dukunde igihugu cyacu ntihagire umuntu n'umwe adusambura umuryango wacu kuko igihugu niyo ntego yacu turemeshe n'abantu harimo n'abanyamahanga benshi nabo nyine usanga baracitse inkokora babatelefona abantu yashetani nababwirira akazi ibihuha byinshi cyane kugira ngo bace inkokora abantu hamwe iyo tuba tutaraba imana bashaka ko dushika ku gihe uhusha umuntu yohenuka mugabe nyine nibiba ari bidukomeza ahubwo hamwe azosanga naho yohenuka tudahenuka ahubwo nawe uzana bureje ibi nyine nibyo bidukomeza erega ingabo y'uwemera n'amagerageza ibi tuza turavuga mu ijambo ry'imana tubigende kuko mu ijambo ry'imana ntacuba uri kumwe n'imana kandi imana iripanga uko bishaka twese muri bugani uko yadutekereye yaravuze ibuka yatubwiye muri Yeremiya 33 yadutekereye atubwira ati imana niyibigira niyibirema ikabikomeza niba mushaka gukomera rero guma mu nzira y'imana kandi ukurikije amategeko y'imana yose si menshi ntanagoye kuko imana ye yakwigiriye ati urakunda umukama imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose urakunda mugenzi wawe ko wikunda wenyine ibyo bicoye bizahireza none rero tumenye amategeko y'imana ibyagezwe tugendere ntidujye hirya cyangwa hino kuko tukaja hirya tuzakwikwegerera umuvumo shetani cyayinjira tugume ku murongo w'imana nk'uko umuzehe wacu aguma bitwigisha hanyuma dukundane nk'uko twikunda aba bariko bararondera ibintu bizibura imitima y'abantu barondera ibintu duhuha kugira bazibura imitima y'abantu bajya niba bariko babigira neza gukunda mugenzi wawe nta kindi uvuga uti icyo udashaka ko uwundi akugirira ntabwo ukigirira uwundi nta bindi bigoye kugira ukora ikintu ugikorera mugenzi wawe banza urabe ko wewe uwo kikugirira kinezere niwasanga uwo kikugirira kinezere nawe urakigirira mugenzi wawe mubu ubonye uwo kikugirira ikibabaje uraheza nawe wirinde wikorera mugenzi wawe kuko kurya ubabara niko nawe ubabara tugendere muri uwo mutima tureke gukomeretsanya ibihe n'ibyo kuremeshanya kandi tugenda turarira rego nivyo umutima urabishaka ko tuba abantu twumva ko turemye mugabo umubiri birashoboka nico gituma umubiri rero iyo wase nawe dusenga imana kugira ngo umutima ukomeze n'umubiri ni kuri iyo ndemesho nagomba guherezako nguma nshimira cyane cyane abarundi ko tuzi kwiyunga ko twamaze kugira umuryango tukamenya ko turi kumwe twese dufatane mu nda twigumye ibindi byose imana ntiyibibona ariko dukomeze gusenga ntidusigane gusenga kuko ujya mwanya uretse gusenga niwo mwanya connection hagati ya wewe n'imana ibicitse imana rero ikurondeye muri rezo ikakubura shetani nayo ikigutwara nicyo gituma mukomeze gusenga cyane kugira ngo tugumane connection n'imana murakoze imana iraheza